Turabaramusa tubaha n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi abakunzi bacu mudahengeshanya no kubana natwe muri ibi biganiro. Uyu munsi ndi kuri mikro ya mbere, umutumire ni Dolight urahawe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Elise Fenari, murakoze cyane kunyakira, nanjye reka ndamutse abakunzi bawe, abakunzi banje, ntabwo no munsi ko ndumutumire kwa Elise Fenari, ndabasabye kunda bagize abanyakirana ikaze gukora ko na partage mu kiganiro cyawe kugira ngo ushobore gukorera hamwe twongera twungurana ubumenyi. Murakoze cyane. Urakoze cyane Dolight, nkuko mubimenyerewe na jewe Elise Fenari, coach and development personnel et communautaire. Uyu nawe ni umutumire w'uyu munsi, mutumire muhire. Uyu munsi dufise ibibazo bikenya cyane, ariko kandi ibibazo gishobora kuza kwishurwa cyerekeza kuri public canke cyerekeza ku buzima privé, ubuzima bwawe bwite. Ikibazo canje kigira giti: imyaka yose ubayeho ku isi, kuva mu buto bwawe umaze guca ubwenge, niki isi imaze kukwigisha nk'umujeni, ndetse ushobora gusangiza abajene bagenzi bacu badukurikirana mu byiyumviro byacu hahandi muri personnel, hamwe n'ibyumviro bizagufasha community muri rusangi. Murakoze cyane Elise Fenari, ikibazo mumbagije ikibazo kinagoye cyane. So jewe nka Claudio Dolight, ikintu isi imaze kunyigisha, isi imaze kunyigisha yuko hari ibintu mu buzima umuntu atazigera atsinda. Akarorero n'ikintu cyo gushimisha abantu bose, haba mu byo ukora, mu kubanezereza, ndetse no mu kubaha ubufasha. Urwo rugamba rwo kubashimisha bose ntabwo je mbona ko nzigera atsinda mu buzima, kandi ndakeka n'uwari wese atazigera gutsinda, kuko naho uba uri president canke uyobora isi canke uyobora company runaka, nta kintu na kimwe ukora ku buryo abantu bose mukorana bose baba bakwishimiye. Ubwo n'urubanza ubuzima umuntu abaho azi neza batazigera arutsinda n'umusi n'umwe. Ico ni kigwawiza mu buzima. Ikindi cya kabiri isi imaze kunyigisha, isi iramaze kunyereka neza yuko niba uno munsi uriho, ubu tuvugana, niba uri ngaha ku isi nkuko twebwe duhari, yes. Uno munsi ukaba uri ku isi, uri mu mwuka w'abazima, uri kuraraba, ushaka amazi kongera akavorime, ugakanuka hirya ku ruhande, ibintu kumva amatwi yazo. Ico kintu cyanyeretse yuko uno munsi uri ku isi, uri muzima, urugendo rwo kuzopfa kabisa ni ngombwa umuntu azopfe, naho uba umunebwe cyane ukaba umuntu ukora ibintu bitangaje, ukaba uri umuntu ukora ibintu abandi badakora, nuko upfa ntibizigera bikunanira. N'atacu wobikorako ukira kuba gusa uri muzima, upfa ni ngombwa uzopfa. Ikindi naco isi imaze kunyigisha yuko umuntu akwiye gukora iciza, kirenganira, kuko ntawe umenya ibyejo ukungene biba bimeze. Ushobora gufasha, ushobora guhura n'umuntu wo mw'ibarabara ukamufasha utanamuzi, ejo ugasanga niwe akurereye abana, ugasanga niwe akuhembuye, jenoseta, ibintu nk'ibyo. Ariko je rero icyo nizera ni uko abantu musanze mugoye kubashimisha. Icyo mbona ni uko umuntu mu buzima busanzwe yokora ibimunezereza, bibanezereza nabyo bakazovyikorera. Icyo simaze kunyigisha. Urakoze cyane Dolight, urakoze kuba udusangije ibintu. Twese turafise ibintu byatwigishije, ariko kandi shigikiye ibyiyumviro byiwe. Mu by'ukuri urashobora kubaho ukakaye ukoresha abantu, ariko nawe ukagerageza gukora uko ushoboye nk'umujene kugira ngo ushimishe boss, ariko bikarangira udashoboye kuba wo mushimisha. Kandi umenye ko ineza itabora, ivyo ukora vyose ubikora neza, uhereza umuntu ivyo mufasha, umenye ko bizokugarukira kugira ngo ubuzima bugende neza. C'est ça la loi de la nature. Ni byiza yuko rero ubaho uzi ko uzopfa, kandi ukore neza, kandi ukore wowe nyene uko ushoboye, kuko utiteguye gushimisha bose. Nizere yuko
iki kiganiro kigushimishije, nizeye yuko ugenda urahura n'ibintu bitandukanye mu buzima bwawe. Turaguteye intege umenye ko uzotegezwa gukora ibintu mu buryo bwawe kandi neza, ukore iciza ndetse wame uzi ko hamande y'ukuriho uzopfa. Merci beaucoup. Murakoze cyane Elise Venal. Murakoze cyane Dolight, n'ubutanizere yuko twabatumira muzoza kuri kamera noneho mugashobora kusangiza abandi ivyumviro. Yes, murakoze cyane. Naho ubutaha niwe wagiye live cyangwa hari igitekerezo ndetse na like, ivyo vyose ubikore kubera yuko wewe na jewe twese twifuza yuko twubaka community ndetse ugwaruka twumve yuko twishimiye kubaho. Yes. Merci beaucoup. Niko kuri.